likirose yaje gukwa mushikanje biyose nari hana na Jay bari baje urubanza nari naruteguye byadanje mushikanje acaranka ngo likirose arashaje izo ni indoto mbe woba dogiteri kandi wize mekanike izo ni indoto ninde yabonye aho badagaze inka mu botike reka tubaramutse tuvuga ati mwiriwe cankwe bwa Kevin naho muherereye cankwe n'amasaha muri ko mukurikiranira ko ino video ubu turi kuri ca kiganiro ku gatumba iwacu novuga ati turi muri province Karuzi novuga ati commune ni GIhogazi hanyuma agatumba ni ruganira gituma duhebanye nkaguma nibuka turi kumwe twicaranye tuyaga iby'imigambi tuzakora twubakanye sinari nibaza yuko wonyihakanye ngususuru back from the dead. Reka tumuramutse turabaramukije n'amahoro mumeze neza turashima Imana akajwi kawe kumenga ntikameze nkuko umeze ni kuberi ivumbi nigisha yego cyane kandi twaje mu ivumbi neza cyane ariko turi ku mazi urashobora guca woga koga navyo nivyo byacu iyi ni piscine ni piscine raribiere ruvubu iyi ni ruvubu ko batayizi n'uruzi rukuru mu Burundi mwumvise uru ni ruvubu nigo ruzi rwa mbere ngira mu Burundi ushobora kwidondora abantu bariko baradukurikirana ukabibwira fresh ku mazina ugomba amazina ameze gute y'abavyeyi cankwe amazina y'akazi eka nta kibazo nyamba hari amazina wiswe n'ibindi bintu atari abavyeyi navyo nyene turabishaka ubivuge sinzi ko ku mazina y'abavyeyi ni kumbe ya mazina y'akazi niyo yamayitanganiza imbere basi vuga amazina wiswe n'urundi runtu atari abavyeyi oya amazina niswe n'abavyeyi ni Regis ndayizeye kujya nyene ariko kubw'akazi abagenzi n'abajamani kibopa wa charismatic na bonapa neza cyane. Okay mwavyumvise Jack bivugana n'inzi ngo namazina yiswe n'ikindi kintu atari nk'abavyeyi ko murazi ibintu byo mwisi ni vyishi vyitana amazina ibiki ntumbaze ariko mwavyumvise arafise akazi akora twero nkuko tubizi turamusanze ahari ariko ntituzi ikintu akora reka tubwire twumvirize ico kintu akora kiriko kirateza imbere we twumbure n'umuryango wiwe nyamba yubatse sinzi arabitubwira uba urubatse kubaka mpora nubaka umubiri gusa ibisigaye bado kubaka umubiri ushatse kuvuga kubaka umubiri no kuvuga no kwihereza ibintu byubaka umubiri amatafari n'umudongo n'isima ni uyu mubiri ntiwubakwa n'amatafari umubiri wubakwa n'ibiribwa n'ibinyobwa neza cyane mwabyumvise ngo yubaka umubiri ngo ntabwo arubaka ibindi bintu narinzi ngo afise umukenyezi hajya n'abana nka 10 none ngo ntarubaka mbega mu kazi ka misi yose musanzwe mukora iki jewe ndi umunyamuziki no kuvuga ndi umuririmbyi mu ijambo rimwe urumva ku gatumbi wacu kuri kiganiro gica kuri Madudu Pro TV uno munsi tubonye umuririmbyi rero imbere yuko tubandanya n'ibindi byinshi tugomba tuvuge reka uno muririmbyi abanza ducishize ko gatoyi mubanze muryoherwe ndabona benshi hari yamwamaze gutwenga muri ko muraryoherwa reka kumbure abanza aririmbe gatoyi mubanze muvyumvirize none ko numva mu muhogo umengo ntihari fresh ni waheza kuririmba turakuvomera amazi hajya winwere muri piscine mwari kuyavoma ntaratangura ndazi nta kibazo none mushaka ndabaririmbire akameze gute akani bi hip hop kuko byose kweri je ndashoboye byose nico gituma abanyita kibopa be umaze kuririmba indirimbo zingana gute ni indirimbo zingahe nukuri zirancanga mugabo zirarenga 10 akaririmbo wibaza ko warasohoye kakaba populaire abantu benshi bagakunda ko barakara hari akaririmbo kitwa nkoriki tukanyukure indirimbo ni nyinshi urano nyonona niache sawa hatulingani amoke izo zose n'indirimbo za kibopano turimbira akaririmbo ko bakaramenyekanye uzi kashasha kubu canke ka kera akarimbo ko bakaramenyekanye ni nkoriki ndibaza cankwe hari akaririmbo bitwa tukanyukure ariko katumye beshi ugenda wumva DJ ntabwo ari erega wabanyoteje bro wabanyoteje nukuvuga basha si
wampoye ikiwa bikuye kukiba sushaka nkora ikimbogogwa nkoruva kuki baby garuka ibibazo birangwiranye nguma nibaza igituma duhebanye nkaguma nibuka turi kumwe twicaranye tuyaga iby'imigambi tuzakora twubakanye sinari nibaza yuko wonyihakanye ngo nsusurukirize umutima urakanye sinza gushavuza n'ukuri ndabihakanye ngira ibyo ukunda n'ibyo ushaka ndabimenye kugira dusubiranye tuzoshavuzanye kandi ibyo babyiza tubanye tuzinanye babyeyi banje bose bari barakumenye baguma bambaza igituma nagutebanye nkabura ico mvuga nkumba amajambo nshiranye nakona ugomba ngende kuri akarefre oya bamaze kuryoherwa baryohewe hariya ariko reka tubandanye n'ikiganiro cacu mbega we watanguye kuririmba kuva ryari nibagiye ni 2016 uretse ko naciye mbanza kubihagarika gato bivuye kumva kanaka izo mvo zari izihe nyamba atari banga nibanga ariko urabizi mu ijambo rimwe ni kubijanye n'ivyo buzima neza cyane mbega ku muziki wawe novuga ngo kuva utanguye kuririmba nakahe kamaro ni yihe novuga inyungu maze kubona mu muziki wawe watanguye w'u Burundi canke wo ngaha mu Ruganira muri province yanyu ya Karuzi Ano kuvuga si muri Karusi gusa ahubwo ni mu gihugu cyose kuko abanzi abamenyereye si Karusi honyene ariko umuziki nk'akamaro mbona maze kuronka abagenzi nico cambere abantu bankunda kandi n'agasabuni karaboneka ari gihe utomoza kakaboneka rimwe rimwe niko bimeze niko cyane mbega wewe kwihangiro ufise ku muziki wawe ni hangiro rimeze gute wiha kuko mu bijanye no mu muziki wawe watanguye wo guhanura abantu ego nukuvuga iyo umuntu ubonye atanguye isemo agomba kurima abafise ihangiro yuko azorima atere kandi yimbure nukuvuga rero bisigura ko umuntu kubw'ibi bikorwa umuntu ariko arakora twaratanguye isemo dushaka rero kuzokwimbura mu misiza mere kuri genda uku ego nukuvuga ibi bikorwa turimo tuba dushaka kugira ico tuzoba dufasha muri kazoza Okay, pardon gato kumbure baduciriyemwo bivanye n'ibiganiro twarimo reka nariko ndavuga ihangiro ufise kubijanye n'umuziki wawe uri imbere watanguye ihangiro riri imbere watanguye mu muziki wawe wimirije kubona gushikako biri imbere mu myaka kanaka aje nifuza gutera imbere mu ntara yacu gutera imbere mu gihugu cacu cose Afrika yacu yose gutera imbere ku isi yose kugira ngo nteze imbere igihugu canje na jewe nyene ubwanje ntibagiye yego cyane nibaza yuko kumbure ugitangura kuririmba hariho intambamyi wagiye uhura nazo n'ubu petetre ubugihura nazo nizihe ntambamyi wahuye nazo mu muziki intambamye mu muziki ntizigera zibura hari abakwita umusazi abandi umuntu adakwije ubwenge umunwa rumogi nk'uko ariko nka jewe birazwi inzoga ndaraba mugabo sinwa ariko agatabi ndaraba mugasinwa usibye yuko hari igihe kagutumukirako mugabo uko kuntu baba batwita siko tuba turi twebwe tuba tuzi ico turiko turakora gusa izo ntambamye rero hari igihe ukora ibintu abantu bakakubona umengo ahubwo wataye ubwenge kumbe ntibamenye yuko arakazi yego cyane wewe nk'umuririmbyi wigira ko ubona yateye imbere yoba ari nk'uwuwe ni benshi bateye imbere kandi ni benshi babizi mbuze umwe nkasigaza abandi usanga umengo hariho akantu kankunzi nk'uko dufate nko muri Afrika canke i Burayi umuririmbyi wemera n'uyuwe Afrika canke i Burayi ndemera umuntu bitwa Kibopa niwe jewe muri Afrika Kibopa ndiyemera cyane wowe uri createur w'umuziki yani uri umwami w'umuziki neza cyane
ndundi ni tumwami w'umuziki ndundi je ndashoboye vraiment. Ikintu gishasha wewe ubazaniye kuvuze ko ari haciye kirekire utari kuraririmba, ikintu gishasha ubu ubazaniye cyo bari iki? Ndafise nk'indirimbo zishika 6 mu minsi bazobona, harimo n'indirimbo yitwa indoto, izo ni indoto. Yeah. Izo ni indoto mwayumvise, reka ducishize ko gatoyi iyo bita izo ni indoto. Hari competition yateguwe mu gihugu cyose ihuza abaririmbyi bakomeye bo mu ntara zose. Finale hahiganywe Kayanza na Karuzi, nije naciye nsinda nkubise hasi bifesi. Izo ni indoto nari ubishaka tumaze reka ko nugukora mu nkono nukuvuga aho ndibaza aho wumvise gatoya cyangwa manshire kwa kandi kare. Oya ugakeneye azoca gashanga kuri YouTube cyangwa kuzindi mbuga ukoresha. Mbe imbuga ukoresha nizi? Ndakoresha urubuga kwa Facebook, YouTube ugenda ukandika Kibopa wa Charismatic. Facebook nuko nyene, YouTube hariya ucumbona niko byama bimeze. Iryo zina ntizava ribagora kwandika? Kibopa wa Charismatic ntirigoye kwandika, wandika kinabona pa wandika Kibopa yego cyane, cyangwa ukandika wa Charismatic hose ucumbona nta wundi muntu twitira nka Afrika yose, Afrika nzima. Burya urisira ugiye kuri YouTube ukarushesha ko atabandi wosanga bameze nta wundi yitwa Kibopa wa Charismatic. Iryo zina Kibopa ryavuye kuki? Iryo Kibopa no kubera Kibopa no kuvuga gwiza tunga cankwe umubosi akomeye cyane, nukuvuga ndi Kibopa w'imistari, ndi umugwiza tunga w'imistari, style zose kubera R&B ndakubita, hip hop ndachapa, icyo ushaka cyose ndakubita kabisa. Jewe nico gituma baciye banyitwa Kibopa, kuko ugombye ka R&B ndaguha, hip hop ndaguha, nukuvuga byose biri wanje. Wakali nacho wakali nukuvuga ni kintu gikazo cyo byumva na wewe kintu mutu mukali. Wakali smart, mutu mukali ni smart, ni kintu kibereye. Nk'ubu mwohura duspose nk'ubu muciye muhura n'intuzeye, muciye muhura n'umuntu dufate akomeye akakubwira ati ndagufasha iki, wewe wovuga iki? Nta kindi, je ngomba management yonyene kabisa. Ndagomba umuntu amfata mu mugongo kuko hari byinshi byiza biri imbere, hari indirimbo nyinshi numva yuko zipfuye ubusa na Genova nobabara kandi n'igihugu cyo bagihomvye. Ego kandi ndazi uwo bikora, ndazi yuko ntomumara amazi. Ego cyane. Mbega wewe umuziki wawize? Jewe narawuvukanye, nta muntu yanyigishije umuziki, jewe narawuvukanye kandi ndazi ibyo nkora n'ibyanditswe mu bitabo ndazosanga bisa. Ego cyane. Nabahe baririmbye wifuza kugiranira collab ngaha mu Burundi cankwe hanze y'igihugu? Ni benshi ngaha dushobora gukorana, hariho mukuru wanje B-Face on the floor, ba Double J hariya, mu bakobwa hariho ba Stanishi Shani Queen, uwo bamwitwa Natasha. Abo bose ni benshi cyane, bariho benshi babizi kuko na jewe ndabizi kuko nshaka gukorana n'ababizi. Yego cyane. Uwa mbere wifuza kuzokorana nawe mu bahungu? B-Face on the floor. Mu bakobwa Estanishi. Voilà, mwabyumvise hariya uno musore mu mushigikire. Ngira Estanishi ntazi nimero zawe, B-Face ntazazi, woshobora kubabwira nimero? WhatsApp hose ni ijyanye ni ndazivuga mu rurimi rwawe ugushaka gose. Hariho ururimi ntushobora kuvuga mugabo, reka ndazitangure mu Gifaransa, ndavuga mu ndimi zimenyekana ngaha. Hariho 66 mu Kirundi 66 33 44 97. Twagiye mu Kiswahili hariho 66 30 44 97. Mfasha mu Cyongereza? Mu Cyongereza izo ni deja no mu Kirundi je ntazonzi, yagufashe mu Cyongereza. Nawe uratwengeje kwere, kumbe nawe ntiwize nka jewe. Banda je narize. Wowe warize neza cyane. Ufise doctor imeze gute, licence imeze gute? Wabonye aho wansanze? Maîtrise? Wabonye aho wansanze?
neza cyane. ufise mentirize yo kuririmba Ya kuririmba no kuguma nirabira ama nature nkaya nyene n'amaserufi ngaha uca ubibona no kwiyorohereza mu buzima niko bimeze. We rero urashobora gufata ngo ngomba nigisha abantu kuza barifotoza selfie y'ikibintu bijyanye. Ya ivyo ndabikora nkigisha umuziki ari benshi nshobora kwigisha umuziki. Ngani ubigisha selfie? Bifata selfie. Selfie byose abigomba ivyo ashaka ndamwigisha ivyo nshoboye. Urumva yigisha ibintu by'akamaro guys, yigisha kwifotoza ni ikibintu dijare nk'ibyo. Muga no kwifotoza biri muri ambiance, muga peut-être ko ngira byo babiri uko. Akajambo ka nyuma kumbure wo bwira abantu bariko baradukurikirana. Ya akajambo ka nyuma aho yasaka nyuma sindavaje kandi sinzopfeje nk'uyu mwanya kugira tupfane. Akajambo gaheraheza no babwira bagende hariya kuri channel ya YouTube barabe Kibo Power Card Smart bamushigikire kugira ngo ejo canke hirya yejo dushobore gukora ibintu bije imbere. Ndibaza aho sinzobamara amazi. Yego cyane. Nta kindi kintu wowe ufitiye abafanzi bawe woshobora kubabwira kugira tuce tubasezera? Abafanzi ni kubandanya banshigikira kuko ndazi iminsi yari heze ni myinshi. Hari yaciye nk'imyaka ingahe? Ntibagiye yoba ari 4 kandi ndazi namwebwe ntitwari duherutse kubonana kuko iminsi yari myinshi. Imyaka 4 irakwiye mugabo iyo ushaka kenshi gusimba ahantu uritangura. Uritangura nico gituma nari nabanje guhagarika none ubu natanguye naje neza cyane. Mwavyumvise ubu ngwaje ku muvuduko ngo abazaniye ibintu bishasha, nizere ko kumbure mugiye kumukurikirana kuri benshi muciye kuri yo YouTube yababwiye no kuri Instagram kuri Facebook. Izina nibaza ko ridahinduka bro. Ni Kibo Power Card Smart. Mwavyumvise nuko rero reka kumbure tubasezere mwe mwafashe kano kanya ko kudukurikirana. Nibaza ko kino kiganiro muzogikurikirana kuri chaîne yiwe hamwe no kuri Madudu Pro TV, niho muzobona ibiganiro twakoranye nawe biryoshe cyane. Numuririmbyi guys akomeye cyane. Imbere yuko turangiza reka abasezeze akaririmbo Indoto mumvirize Mr. Irimo. Likirose yaje gukwa mushikanje biyose nari hana na GIhogazi bari baje urubanza nari naruteguye byadanje mushikanje caranka ngo Likirose arashaje. Izo ni indoto. Mbe woba dogiteri kandi wize mekanike? Izo ni indoto. Ninde yabonye ho badandaza inka mu botike? Warabonye wewe? Reka ntitumara uburyohe. Mwavyumvise rero reka tubashimire mwebwe mwariko muradukurikirana, mwe mwajeje kino kiganiro. Novuga ngo Imana iguha umugisha, ugende wanditse akajambo ka nyuma ko kuvuga kuri kino kintu ngoma ndakubwire. Hari ikintu kinini cyangwa ikintu umaze igihe kirekire wiyumvira gushikako mu buzima muga byarase ko ico kintu gishikako. Nagomba nkubwire ngo wewe uravye no video ukayimara uhoraho Imana uno munsi nyene ararakiguhaye ni wavyizera. Genda uvuze amen niho nzoca amenya ko kino kiganiro wagikurikiranye ukakimara. Reka tubashimire rero mwe mwafashe kano kanya ko kudukurikira, twongera dushimira nuno muririmbyi wacu yaduhaye kino kiganiro. Reka tubashimire. Turabashimiye nawe. Murakoze cyane, ibisigaye naho utaha. Bye bye.